ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ngingo z'ingenzi zigize aya makuru. Ubufaransa bugiye gutangira kugenzura ibikapu by'abanyeshuri hanze y'ibigo by'amashuri mu rwego rwo kurwanya ikibazo cy'urugomo rushingiye guterana ibyuma kigenda kiyongera mu rubyiruko. Muri Sweden abashinzwe umutekano ku nkombe z'inyanja zikora kuri icyo gihugu baravuga ko barimo gukora iperereza kwiyangirika ry'urusinga rw'itumanaho ruri munsi y'inyanja ya Baltique. U Rwanda bavuga ko nta gaciro rwahaye ibihano Amerika yafatiye umwe mu bategetsi bo muri leta yarwo kubera uruhare imushinja mu ntambara ibera muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga muri mwese ikaza muri amakuru kuri wa gatanu turi ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri. Amakuru ku buryo burambuye ni mukanya ni Naira Dukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Inshuti ya hafi ya Shri Abbas aheruka guhabwa imibiri y'abana biwe n'umuhari Hamas ivanywe muri Gaza kuwa kane ivuga ko aho kurondera kwihora uwo muryango ushaka ko umubiri wa nyina w'abana n'abandi bose bafashwe bunyagano basura mu mihana atankomanzi. Amajambo ya Ofi Bibas Levi aje inyuma yo kugabisha k'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu ko Hamas izokwishura igiciro c'ico yise ububisha n'ikibi bwayo bwo kurenga ku masezerano yo guhagarika intambara. Ibipimo vyakozwe ku mibiri yabo bizwi nka forensic test byasohowe na Israel vyerekana ko uwo mubiri watanzwe uvanywe igaza atari uwa Shri Bibas. Igisirikare ca Israel IDF kivuga ko kandi abana babiri ba Bibas bishwe n'abakora iterabwoba. Inkuru ya Sebastian Asha mwumva mwishije ya Florentine Kwizera. Mu itangazo ririmo amajambo akomeye umushikiranganje wa mbere wa Israel yavuze yuko Hamas abo yisi bisizi imwe bazokwishura ibikorwa byabo yisububisha byo guca kubiri n'amasezerano yo gutanga gahengwe. Ayo majambo yiwe aje nyuma yaho ibiziga bine byatanzwe bisuzumiwe neza bagasanga nk'uko igisirikare kibimenyesha ica Shri Bibas kitarimwo. Hamas ntatiravuga kugeza ubu ariko amakuru ya nyuma yerekana yuko ayo masezerano y'agahengwe asa n'ayageramiwe. Umugwi userukira imiryango y'abakiri mu mino ya Hamas bajanye bunyagano wababajwe cyane n'ayo makuru ariko umenyesha yuko intambwe yari yo yose yotegwa ikwiye kwitonderwa cyane mu nzira yo kurekuza abasigaye mu bafashwe bugwati. Umukuru watavuga rumwe na leta ya Uganda afunzwe akaba yaranitoje nk'umukandida mu mwanya w'umukuru w'igihugu inshuro 4. Kiza Besige yagiriwe n'icaha c'ubuhemu, icaha gishobora gutuma umuntu acirirwa urubanza rwo kwicwa. Bwana Besige amaze igihe ari mwibohero kuva buri wirengero mu buryo bw'agatangaza mu kwezi kwa 11 ku butaka bwa Kenya. Kubw'intege nke yari afise kubera yari amaze iminsi yicisha inzara, yari yicaye mu gakinga k'abagendana ubumuga kugira ngo yumvirize ivyo yagirizwa. Abategetsi bashaka ko aburanishwa na sentare ya gisirikare ariko sentare ntahinyuzwa yategetse ko urubanza rwiwe kojanwa muri sentare zisanzwe. Besige yaragiriwe n'icaha cyo gutegura gutembagaza inzego za leta ari kumwe na Obed Lutale. Somambike umugambwe wiwe amaze igihe kirekire nawe nyene yagirijwe ubuhemu. Ubushinwa bwaremesheje Afrika y'Epfo ko Beijing izoguma ari umugenzi w'umufatanyabikorwa w'ukuri kandi wo kwizegwa. Naho hari amakimbirane hagati ya Washington na Pretoria. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu w'Ubushinwa Wang Yi yavuganye na President Cyril Ramaphosa kubijanye n'inama y'abashikiranganje w'imigenderanire n'amakungu bizwi nka G20 izobera i Johannesburg. Leta zunze ubumwe za Amerika ntizitavye iyo nama.
umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio yavuze ko kutitabira inama kwavuye ku ngingo y'ubutegetsi bwa Trump yo guhagarika imfashanyo yahori Afrika y'Epfo kubera itegeko rishasha ryo kwigarurira amatongo n'urubanza rw'itsembabwoko Afrika y'Epfo iregamwo Israel muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha ya ICC. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Inyuma y'imyaka irenga 30 amatora y'umukuru w'igihugu ya Nigeria yo mu kwicumi na kabiri yo kwa 12 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1993 ahagaritswe umukuru w'igihugu w'umusirikare w'ico gihe General Ibrahim Babangida ari mu karuhuko k'izabukuru yaseruye ukwicuza gukomeye kubwo gufuta ivyari vyavuye mu matora. Inkuru ya Chris Eokoro mwumva mw'ijwi rya Mark niyo nkuru. Nubwa mbere umusirikare ari mu zabukuru yahoze atwara igihugu yishuza gufuta amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa gatandatu mu mwaka wa 1993. Amatora kuri benshi yafatwa nk'ayabaye mu mwidegemvyo kandi yizewe muri kahise ka Nigeria. Mu myaka hafi 32 imvo zatumye amatora afutwa zagumye zugarijwe n'ibidahuriweko na bose. General Babangida umusaza w'imyaka 83 ubu yemeje mu gitabo kivuga ubuzima bw'iyo yise A Journey in Service ko muhisi Moshood Kashimao Olawale Abiola ari we yari yatsinze amatora. Uko gufuta ivyavuye mu matora zataye igihugu mu kaga mu kiringo c'imyaka zatumye General Babangida ategekwa gutanga imihoho. Bwana Abiola yarafunzwe, umugore wiwe nawe yarishwe. Ibi General Babangida yemeye bishobora gukabura impari nshasha ku bijanye n'ubuzima bwa politike n'amatati y'ubutunzi zaranzwe mu gihugu igihe yakiramutswa. Intumwa ya Amerika muri Ukraine Keith Kellogg yarondeye gucuvya amakimbirane ari hagati y'abarongozi b'ivyo bihugu mu kuvuga ko President Zelensky ari umukuru w'igihugu kiri mu ntambara kandi w'intwari. Kellogg yavuze ko ibiganiro vyabo vyo kuwa kane vyari vyinshi kandi vyiza. Bwana Zelensky yamye yiyamiriza kugerageza kwa Donald Trump ko kuronka uburenganzira bwo gushika ku bibanza binini bibitsemwe amabuye y'agaciro muri Ukraine nk'impera y'imfashanyo Amerika yatanze muri iyo ntambara. Uburusiya buvuga ko bwafashe ibindi bisagara bitatu mu buseruko bwa Ukraine mu gihe bugerageza gucungera intara nyinshi uko bushoboye imbere y'ibiganiro byizigiye ko bizokwemera ko aho imaze gufata hayegukira. Utwo turere ari two Nadezhdinka, Novosibirsk na Novocheretovat turi mu karere ka Donetsk. Kremlin ivuga ko uturere twa Donetsk, Luhansk, Kherson na Zaporizhia ari uturere tw'Uburusiya naho ingabo zabwo zigenzurayo igice gito. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda kuri iyo ncamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ano makuru ku buryo burambuye tuyahere mu Faransa aho iki gihugu kigiye gutangira kugenzura ibikapu by'abanyeshuri hanze y'ibigo by'amashuri muri gahunda yo kurwanya ikibazo cy'urugomo rushingiye ku guterana ibyuma cyangwa se imbugita kigenda kiyongera mu rubyiruko. Ministre w'uburezi Elizabeth Borne yavuze ko gusaka mu bikapu bizakorwa n'abapolisi. Ni inkuru ya Hugh Schofield mugezwaho na Fana Gakwaya. Mu myaka ishize Ubufaransa bwarebereye kure n'akababara ariko ukuntu abasore baterana ibyuma bagiye biyongera mu Bwongereza, none ubu hari impungenge z'uko bitangiye no gukwirakwira no ku mugabane w'Uburayi. Hari ibyegeranyo bikunze gusohoka bigaragaza ukuntu abasore baterana ibyuma. Urugero rukabije rwagaragaye vuba n'umwana w'umuhungu w'imyaka 14 w'i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa watewe ibyuma kugeza igihe apfiriye. Yatewe ibyuma n'abandi basore babiri bamuruta bashakaga kwiba telefoni ngendanwa ye. Aya mabwiriza mashya avuze yuko kuva mu kwezi gutaha abapolisi bazajya bajya gusaka hanze y'amashuri amwe abanza n'ayisumbuye. Elizabeth Borne yavuze yuko afite impungenge nyinshi z'ukuntu ikoreshwa ry'ibyuma mu rubyiruko ririmo kwiyongera.
inkuru ya Hugh Schofield mu Bufaransa mu ijwi rya Fana Gakwaya. Dukomereze muri Swede aho abashinzwe umutekano ku nkombe y'inyanja ikora kuri icyo gihugu bavuga ko barimo gukora iperereza ku iyangirika ry'urusinga rw'itumanaho ruri munsi y'inyanja ya Baltique. Umuryango wo gutabarana Amerika na Canada bihuriyeho n'ibihugu byinshi byo mu Burayi wa OTAN wongereye ingufu muri Baltique nyuma y'ibitero byo kwangiza nkana bikekwa ko byakozwe n'Uburusiya. Ni inkuru ya Sasha Shita mugezweho na Ivete Kabatesi. Urwego rushinzwe itumanaho muri Finland rwemeza ko rwatahuye kwangirika kudakomeye k'umuyoboro wabo wa fibre optique Sirian unyura mu nyanja ubahuza n'Ubudagi, ariko ngo nta ngaruka byagize ku mikorere y'uwo muyoboro. Uwo mugozi ni nawe wari wangiritse burundu mu kwezi kwa 11 n'ukwa 12 umwaka ushize. Kuri iyi nshuro akabazo kabereye mu gace k'uburasirazuba k'ikigwa cya Gotland giherereye mu gice cyihariye cy'inganda cya Swede. Ubwato bwa Swede bushinzwe uburinzi ku nkengero z'amazi bwahise bwoherezwayo. Iki kibazo kibaye ubu gihuriranye n'uko Komisiyo y'Uburayi yashize ahagaragara gahunda igamije kongera ingufu mu bugenzuzi bw'imiyoboro y'itumanaho inyura munsi y'amazi ndetse no gushyiraho ubwato buhora bwiteguye gusana iyo miyoboro vuba mu gihe habaye akabazo. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Tugeze ku isaha saa 10:40 ku masaha ya hano muri studio za BBC i Londres mu karere k'ibiyaga bigari. Mu Rwanda, mu Burundi, muri Burasirazuba bwa Kongo ni saa 12:40 BBC gahuza miryango igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tugaruke ku makuru twagejejeho ejo. Inkuru twagejejeho ejo yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafatiye ibihano umwe mu bategetsi bo muri guverinoma y'u Rwanda hamwe n'umwe mu bayobozi bakuru umutwe wa M23 kubera uruhare ibashinja mu mirwano ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Imari muri Amerika yavuze ko umunyamabanga wa Leta y'u Rwanda ushinzwe akarere ka Afurika y'Uburasirazuba James Kabarebe ko ari ku isonga y'abahagarariye igihugu cye mu gufasha umutwe wa M23. Twashatse rero kumenya icyo Leta y'u Rwanda ivuga kuri ibyo bihano byamufatiwe na Amerika, maze mvugana na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe. Guverinoma y'u Rwanda yabibonye kandi biriya bihano nta shingiro bifite, nta n'agaciro tubiha kuko bidashingiye ku kuri. Ikindi kandi turabizi ko ibi bihano bafata nta ngaruka nziza bigira ku mahoro n'umutekano mu karere, kubera ko ubu ngubu hari ibiganiro bihari byashyizweho n'imiryango ya Afurika kugira ngo amahoro agaruke mu Burasirazuba bwa Kongo. Rero ibi tukaba tubifata nk'aho ari ukwivanga mu bibazo bya Afurika. Muravuga muti bihano nta gaciro tubiha, ariko se kugira ngo bigere hariya aho babifata nka Amerika nk'igihugu cy'ishuti ikomeye y'u Rwanda, muba mwaganiriye babaye babwiye? Ni ukubabaza, nibo bafashe ibyo bihano. Twebwe ntabwo ibyo bintu byo gufata ibihano kandi imiryango ya Afurika abakuru b'ibihugu barahuye kugira ngo bashakire umuti ikibazo cy'Iburasirazuba bwa Kongo, twe twumva bidasobanutse kuko biba ari ukwivanga muri ibi bibazo byacu. Rero twebwe icyo twifuza ni uko Abanyafurika, imiryango ya Afurika, EAC, SADC, umuryango wa Afurika yunze ubumwe dukomeza gufatanya kugira ngo kiriya kibazo tugikemure, hatagombye kuza ibi bihano biza no kudusubiza inyuma, kuko bishobora gutuma ahubwo Leta ya Kongo yumva ko itagomba gukora ibyisabwa kugira ngo amahoro agaruke mu karere. Hanyuma se bino bashinja General Kabarebe ibyo muravugaho iki? Baramushinja ko agenzura byinshi byinjizwa mu Rwanda na M23 bivuye mu mabuye y'agaciro muri Kongo, kuko ari ugenzura kuvana amabuye y'agaciro mu birombe bya Kongo akagera mu Rwanda mbere yo koherezwa mu mahanga. Nk'ibyo byo muravugaho iki? Ibyo birego nta shingiro bifite, nta n'agaciro tubiha kuko ari ibinyoma. Ibihugu tuzi bifite uruhare muri biriya by'amabuye y'agaciro ya Kongo, hari igihugu cya Afurika kinini cyanohereje n'ingabo mu gufatanya na Perezida Tshisekedi, ndetse hakaba n'ibihugu by'i Burayi na Amerika y'Amajyaruguru. Rero sinumva impamvu babishinja u Rwanda kandi aribo babikora. Mwari muvuze kuti nta gaciro u Rwanda ruha bino bihano, nongere mbigarukeho. Ariko se nk'umuntu ku giti cye bafatiye ibihano byo gufatira umutungo we nta ngaruka bimugeraho?
twavuze nta gaciro bifite kuko nta ngaruka bizagiraho mu gushaka kugarura amahoro muri kariya karere, kandi nta ngaruka bizagira mu gutuma abayobozi b'u Rwanda bakomeza kuzuza inshingano zabo. none ntabwo mujya kuvugana na Amerika rero kuri bino bihano, nta gaciro mwabihaye? N'ubundi bajya kubifata ntabwo bigeze batugisha inama, barabifashe rero tubyakira uko nguko babifashe. Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Amakuru y'imikino nyahere mu Rwanda mu mpera z'icyumweru haratangira irushanwa mpuzamahanga ryo gusiganwa ku magare rizwi nka Tour du Rwanda. Ni irushanwa riri ku ngengabihe y'amasiganwa y'amagare akomeye muri Afurika, ingengabihe y'ishyirahamwe ry'umukino w'amagare ku isi UCI. Isiganwa ry'uyu mwaka rigizwe n'uduce 8 rikazanyura mu bice bitandukanye by'u Rwanda ku ntera y'ibirometero 817. Ku mugabane w'Uburayi ikivugwa cyane ni tombora yuko amakipe azahura mu bikombe by'Uburayi. Ikipe ya Liverpool izahura na Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa muri kimwe cya 16. Liverpool iramutse ishoboye gukuramo Paris Saint-Germain yazahura n'izatsinda hagati ya Aston Villa na Club Brugge yo mu Bubiligi nk'uko tombora yamaze kubyerekana. Arsenal yatomboye kuzakina na PSV Eindhoven yo mu Holandi, izatsinda ikazahura n'izatsinda hagati ya Real Madrid cyangwa Atletico Madrid muri kimwe cya 4. Amakipe ahanganye yo muri shampiyona imwe, Real Madrid na Atletico batomboranye cyo kimwe n'ibihangangiye byo muri shampiyona ya Bundesliga. Bayern Munich izahura na Bayer Leverkusen. Feyenoord Rotterdam yo mu Holandi izahura na Inter de Milan yo mu Butaliyani. Ni mu gihe Benfica Lisbon izahura na Barcelona, aho uzatsinda azahura n'uzatsinda hagati ya Borussia Dortmund na Lille yo mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu gikombe cya Europa League, Real Sociedad yatomboye Manchester United. Ikipe izatsinda ikazahura n'izarokoka hagati ya Steaua Bucharest na Lyon yo mu Bufaransa. Ni mu gihe AZ Alkmaar yo mu Buholandi izakina na Tottenham. Itsinzi ikazakina n'izatsinda hagati ya Frankfurt yo mu Budage na Ajax yo mu Buholandi. Ubu noneho tujye muri shampiyona y'Ubwongereza igomba gukomeza mu mpera z'iki cyumweru. Umukino ukaze cyane n'uwa Manchester City imanuka mu kibuga cya Etihad guhambirana na Liverpool. Ibindi reka tubibwirwe na Prudence Nkyumva. Mu bihe by'imyaka mike ishize umukino wa Manchester City na Liverpool wagenagaho igikombe cya Premier League kizerekeza, ariko kuba Manchester City yakoze amateka itwara bine biheruka yikurikiranyije igeza aho irwanira gusa no kurangiza mu myanya ine ya mbere, ni ikimenyetso gitsindagira ko ibya ruhago rimwe na rimwe ari gatebe gatoki. Ubu Liverpool yicaye ku isonga irayirusha amanota 17, nubwo abakinnyi ba Pep Guardiola bamaze iminsi basa nk'abinyaye mu isunzu muri shampiyona, kuko mu mikino ine iheruka batsinzwe umwe gusa. Cyakora rero uburyo Man City yatsinzwemo na Real Madrid 3-1 mu irushanwa rya Champions League muri iki cyumweru bwongeye kuzamura impungenge no gushidikanya ku mikinire yayo yatuma yiganzura Liverpool itaratsindwa muri shampiyona kuva mu kwezi kwa 9. Arsenal ihanganiye igikombe na Liverpool yo izakira West Ham kuri Stade Emirates mu mukino ikipe yo mu burasirazuba bwa London izakora mu rugendo rutageze no kwisaha ijya mu majyaruguru y'umurwa mukuru. Abakinnyi b'umutoza Mikel Arteta nibatsindiye ikipe ihimbwa inyundo bazagabanya umwitangirizwa wa Liverpool ujye ku manota 5 gusa mbere yuko Man City yisobanura na Liverpool ku cyumweru. Umukino wa Arsenal uzabanzirizwa na Everton ku gicamunsi izaba ihanganye na Manchester United iri mu bihe bibi cyane ku mwanya wa 15 n'amanota 29 mu mikino 25. Tottenham izaba iri guhura na Ipswich Town. Bournemouth izakina na Wolves, mu gihe Aston Villa izasoza imikino y'ejo kuwa gatandatu yakira Chelsea ku mugoroba i Villa Park. Ku cyumweru undi mukino ukomeye uzahuza Nottingham Forest yagarukiye ku mwamba wo kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu mwaka ushize, ariko ikaba yicaye ku mwanya wa gatatu ikazacakirana na Newcastle i St James's Park. Hagati aho Leicester City irabimbura imikino y'umunsi wa 26 muri Premier League yakira Brentford muri iri joro saa 2 ku isaha mpuzamahanga GMT. Urakoze cyane Prudence Ngyumva. Nsoreze kuwunganira mu mategeko umukinnyi w'umupira w'amaguru umugore Jenny Hermoso watangaje ko azajurira nyuma yuko uwahoze ari umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne Luis Rubiales yaciwe amande kubera ko yasomye uyu mukinnyi batabyumvikanyeho mu gikombe cy'isi cya 2023 ku bagore cyatwawe na Espagne. Ku wa 4 Rubiales
yahamijwe icyaha cy'ihohotera rishingiye ku gitsina n'urukiko rukuru rwa Espanye, ategekwa gutanga amande y'amayero 10,800. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. Imikino yo mu mihingo yose. Urakoze Yves Bucyana ndetse na Prudence Ngyumva mwatugezagaho ayo makuru avugwa ku mbuga z'imikino hirya no hino. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Nkuko mubimenyereye rero reka dukomereze mu kiganiro baza muganga kuwa gatanu uyu munsi mugezwaho na Yvette Kabatesi. Mwiriweho neza. Acne kystike ni ubwoko bw'ibiheri bifata uruhu ariko bikaza mu buryo busa nk'utubyimba. Biterwa n'ikirero. Turi kumwe na muganga Albert Irakarama mu bitaro La Croix du Sud. Umuntu avuze acne kystike ou acne nodulocystique ni ubwoko bw'ibiheri, reka tuvuge ibiheri byo mu maso, bano bita iby'imisemburo cyangwa iby'imyaka. Ubwoko bwabyo bukomeye, bishobora gufata mu maso, mu gatuza, mu bitugu, ariko n'igihe bigera no mu mutwe. Rero iyi akistike yo ibitandukaniye hehe n'izindi tuza nk'utubyimba? Aho itandukaniye n'izindi n'ubukomere bwayo, n'ingaruka ishobora gutanga nyuma, ariko n'uburyo bugoranye bwo kuyivura. Umuntu ari buze kugira bya bimenyetso rusange bya acne muri rusange, uruhu ruyaga, akagira le comedo ni utudomo tw'umukara ubona mu maso, akagira ibiheri ibibyimba gikoro kumva kirabyimbye rwose b'imbere, kirimo amashyira, ariko na mbere buri rugisatuye hasohokamo ibintu binuka, niyo kanze hasohokamo ibintu binuka, noneho bikaba byinshi mu maso, mu gatuza, mu bitugu, ku ntugu ndetse n'ahandi ku mubiri. Kibitera kirazwi se Dr. Mbere na mbere harimo heredite, uko Imana yaturemye. Hakazamo ibyo twebwe dushobora gukoresha, ibyo twisiga, ubwo n'ibyandi byitukuza, ariko harimo n'abakoresha ibintu biyaga cyane. Hakazamo stress, ikintu bita substance P. Hakazamo imisemburo, hakazamo n'udusimba, hari amabacteri atera acne. Wambaza wenda kuki bijya ku bantu runaka bari ntibegeho, ni wa mwaka karemano, ni ya genetique. Arabujya ubona nyine koko wa mugani bafite uduheri mw'imbere mu by'ukuri ukabona kamase nk'agakomeye ni turiya. Ubwo aho ngaho niho bisaba kureba ijisho ry'umuganga w'umudermatologue. Ushobora kubyitiranya n'izindi ndwara cyangwa ugasanga deja ni uruvangitirane rwa acne nodulocystique, ariko nicyo bita acne keloidalis. Cya giheri cya kibyimba wagize uko wagira kose kizasiga agasebe. Hari abantu bagira uruhu rubyimbirwa, aho iyo ugakoze ukumva karakomeye kameze nk'ibuye, yamaze kuba acne keloidalis. Ni ukuvuga ngo ni za nkovu zibyimba ariko zatangijwe na acne nodulocystique. Ahandi ho biba bicyoroshye kandi ubasha kubonamo icyo twita ngo signe za inflammation. No kumva aho hantu harabyimbye, haratukura, haranamubabaza. Kwibukiranya ko icyo tuvuga ngo acne ni inflammation, ni ubwirinzi bw'umubiri. Umubiri ushobora kuba ari ikintu cyawukubise, ushobora kuba ari infection n'ibindi bitandukanye, ukavubura ibintu kujya kuhangana n'icyo kintu, niyo bita inflammation. Ingaruka rero bishobora gutera n'izihe nkuko mwabivuze? Ingaruka ni nyinshi. Ubwo urumva ikibazo cya mbere gikomera nuko umuntu asa, uko asa, ayo mabara, izo nkovu zitebeyemo ziba ari nyinshi, ntabwo ari kamwe. Ngo ni ibiheri bikwira mu maso, ku muntu agasanga rwose wagira ngo uruhu bagiye bomoramo baramurasaza, tuvuze kumurasaza akagenda bomoramo utuntu twinshi cyangwa bikabyimba bikaza inyuma. Izo nizo ngaruka za mbere na mbere umuntu agira. Rero ibyo biheri biza nk'utubyimba biravurwa Dr. Muga? Biravurwa iyo bivuje hakiri kare, ariko bigatinda.
akine iri mu ndwara isaba ko umuganga n'umurwayi baganira bakumvikana, kuko imiti yayo kenshi ikunda guhenda, umurwayi akunda kuza abashaka ibisubizo muri ako kanya, bisaba umuganirize umukomvenke. Imiti irahari. Kuvura akine muri rusange ibintu ducunga kwa rwa ruhu ruyaga, donc ni ugukuraho uko kuyaga, ni ugukuraho cya kintu kiniga bya bintu byavuwe n'aya maglande ngo ntibisohoke, hakaba noneho no gukuraho inflammation ni ubwo ni ensemble tuza kwita bya twaduheri dutoya turimo amashyira uko kumona hatukuye, umuntu ubona bavuga ngo afite ibibyimba. Imiti irahari cyane cyane ko acne nodulocystique dukunda gukoresha amaretinoide, n'ubwoko bw'imiti muri ka kantu k'igicuma twavugaga. Iyo miti ikora ko navugaga hoko, niba kari kanini kari kuvubura byinshi bidakenewe, kandi nibyo kari gusohora nabyo karite yabyo yarahindutse, ari gusohoka ibitari byiza, ako gacuma karahokwa, uyu miti iragakanda. Dushobora gukoresha iyo gusiga, ariko kenshi muri acne nodulocystique surtout y'umuntu mukuru dukoresha iy'ibinini yo kunywa, bafata igihe kirekire kandi ikagira ibyisaba. Ntabwo ari imiti ukwiye kujya muri farumasi ngo uyigurire rwose, igira ibintu bibujijwe byinshi cyane, iri mu miti navuga igoye, bikwiye kuba byiza ko muganga aba ari we ufata umwanzuro yaganiriye n'umurwayi, cyane cyane ko binabujijwe kuyifata niba uteganya kuzasama ejo bundi. Mu by'ukuri rero uwo muntu yamaze gufata iyo miti arakira neza, bya bimenyetso koko bikagabanuka bikagaragara? Yego nibyo, ariko ntabwo ari ukubwira ngo urakiza 100%. Ni ukumva umeze neza mu ruhu rwawe, ariko bya bindi bibyimbye umutwe kurya birimo kuvamo amashyira, ibyo by'ibyimba byo bivaho bigakira, ariko hari amabara asigara. Hari ubwoko bw'izo nkovu, niba zibyimbye nazo zirakurikiranwa, niba zicengeyemo imbere hari uko umuntu yabigenza, ariko ntabwo bivaho burundu 100% weya, ariko bya bindi bivamo amashyira byo birakira, icyo kintu kikava mu nzira. Muganga Albin Irakarama watubwiraga ku duheri dufata ku ruhu dusa n'utubyimba, ni naha rero dusoreje. Twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo, ikiganiro ugasanduka amabaruwa 2790, email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Urakoze nawe Yvette Kabatesi ndetse na muganga mwaganiraga muri icyo kiganiro cya Baza Muganga kirimo kutwegereza umusozo wa kino kiganiro wana makuru yacu y'uyu munsi. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe cyangwa uturere bakagira ibibazo byo kuja ku mbuga za BBC, ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura icyo kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet cyangwa browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushire uburyo Tor kuri computer cyangwa telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org, akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser, iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Reka noneho subize ijambo Nina Iradukunda dusubiremo amwe mu makuru nako tugezeho amwe mu makuru ingenzi avugwa muri BBC muri kano kanya. Inshuti ya hafi ya Shri Abbas aheruka guhabwa imibiri y'abana biwe n'umuhari Hamas ivanywe muri Gaza kwa kane, ivuga ko aho kurondera kwihora uwo muryango ushaka ko umubiri wa nyina w'abana n'abandi bose bafashwe bunyagano basura mu mihana atankomanzi. Amajambo ya Ofi Bas Levi aje nyuma yo kugabisha k'umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu ko Hamas izokwishura igiciro c'ico yise ububisha n'ikibi bwayo bwo kurenga ku masezerano yo guhagarika ingwano. Umukuru w'abatavuga rumwe na leta ya Uganda afunzwe akaba yaranitoje nk'umukandida mu mwanya w'umukuru w'igihugu inshuro 4, Kiza Besige yagiriwe n'icaha c'ubuhemu, icaha gishobora gutuma umuntu acirwa urubanza rwo kwicwa. Bwana Besige amaze igihe ari mwibohero kuva aburi wirengere ku buryo bw'igitangaza mu kwezi kwa 11 ku butaka bwa Kenya. Jacques.
Mu kiganiro cy'imvo n'imvano cyeje kuwa gatandatu tuzaba turi kumwe n'umuririmbyi w'umurundi Minani Felicien uzwi ku izina rya Femi de Jaba usanzwe aba muri Norvege ariko yari yaje hano i Londres muri studio za BBC. N'amakuru rero arangiriye hano yarahagariwe na Prudence Ngiyumva ku buhanga bw'ibyuma hari Chris. Amakuru yacu arakomeje ku rwego rwa internet bbc.com. Amakuru kuri radio azagaruka kuwa mbere.